rero hari abantu kenshi umugisha w'igihugu bawuharura bikatiye ko imbibazi z'igihugu bakazikatishirizako. Yumva arahaze akavuga ngo n'abandi barahaze. Imana iteka yuko tubabarana. Imana ishimwe cyane kuko iyerekwa ry'igihugu canke ry'umuryango canke gihanga, Imana ntiritangira mu koperative, oya, iriho umuntu umwe. Inama bagize bayishira mu ngiro. Kamwe kari umuntu akako bahotoye izosi barishe bati turagabura mu kanya duhase, nako kumbe kasizemwo sumu. Baca baricara barya ya mikate bavuga n'ingene bayagabura. Hari abantu kenshi umugisha w'igihugu bawuharura bikatiye ko imbibazi z'igihugu bakazikatishirizako. Yumva arahaze akavuga ngo n'abandi barahaze. Imana iteka yuko tubabarana. Imana ikubwiye ngo uzorya uhage, tuce ugenda ngo umanike isuka ngo uvuge ngo mu ijuru bariko barakurimira. Wapi? Imana ivuga ntibitebuke bantu b'Imana. Dawidi igihe bamubwira ko agiye kuba umwami yabirindiriye imyaka 12. Abariko baravyumva bamenga nibukeye bwaho, ariko Imana iguhaye isezerano hari ikibanza nawe kukurabamwo. Imana ntigomba kwivyayo bihomba. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aburahamu bamubwiye ko azovyara, wamenga buca aterinda amezi 9 akazovyara. Oya, yarindiriye imyaka 25 akirindiriye isezerano ry'Imana. Yosefu murabizi ivy'Imana yamubwiye, wamenga buca bamwunamira, buca bigikomangoma, ariko imyaka 13 yaraheze. Nawene ngira aragira ahantu akekeranya avuga ati ngira si Imana yavuze noba naribwiye. Imana dufashe cyane. Umutama yitwa Nowa wewe barahevye baravuga bati ubwenge bwarigosoye bwaricetse. Ibi bintu agomba bivuga ngo Imana yaramubariye sivyo, kuko isezerano Imana yamuhaye Nowa yaririndiriye imyaka 120. Abantu basigaye bamubona bakazunza imitwe bakavuga ati umutama yarasaze, ariko yari yavuganye n'Imana. Imana ishimwe cyane. Aha ngomba kuvuga ikirero, ubwo Imana iduhaye isezerano tugira umwete wo guhinduka mu mitima, mu kumera uko Imana idushaka, ico gihugu tukibemwo vyihuse. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ivy'Imana rero itugera yuko dukundana, kuko ahari abakundana niho Imana iba. Ikindi cya kabiri, Imana iteka kugira umwete w'ibikorwa vyinshi, kuko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzohezagira ibikorwa by'amaboko yanyu. Imana ikubwiye ngo uzorya uhage, tuce ugenda ngo umanike isuka ngo uvuge ngo mu ijuru bariko barakurimira. Wapi? Oya, izohezagira amaboko yawe, guhamagara meza, iguhe n'imvura nziza, ireke itongo ryawe rimere, ariko uzokora. Rero Imana iduha umwete wo gukora ibikorwa kugira ngo tuyishuze tuyibwira ngo hezagira ibikorwa by'amaboko yacu, kugira twinjire muri ka gahimbo, muri kwa kuntu tuzoba tubayeho twamaduhaza. Icya kabiri nuko Imana iduteka kuba mu bumwe, kuko abantu iyo bari mu bumwe bagahuza umutima n'inama, Bibiliya tubwira ngo icyo basabye cyose Imana irakibaho. Imana ishimwe cyane. Ikindi nuko abantu bategerezwa kubaha uburongozi, kuko iyerekwa ry'igihugu canke ry'umuryango canke gihanga, Imana ntiritangira mu koperative, oya, iriho umuntu umwe, hanyuma ikamutoraniriza abazomufasha, ariko bakagenda bamwubaha bongera bamushigikiza ibikorwa. Muri ico gihe Imana ikabona yuko yoheza iryo yerekwa ikaribashikanamwo. Icya gatanu nuko abantu bababarana, bakabaho bababarana. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bibaza yuko iyo iwabo buguruye bavuga bati n'ahandi bwakeye. Hari umuhungu umwe twigana ku ishuri, isaha ya nyuma ntiyayiga na rimwe, yama yiga afise ikiyiko mu mufuko. Ico kiyiko yari gitaziriye misire, kandi yari misire bantu b'Imana.
agicishije cyarakora akazi ndakurahiye. Hanyuma rero igihe cyose isaha yanyuma igeze yacaca mu muryango akanyurana n'umwarimu akagenda guhagarara n'umuryango wa refegitwari. Hanyuma rero hageze mu gihe cya nyuma abona ko amanota y'indero yose yaheze ataca kera ari umweranda kumwe biyita bagira ngo yari yiranze ngo n'umweranda. Umunsi umwe avuye kurya indya kandi yariye n'iz'abandi ahagarara mu kibuga ku idarapo ararahira indahiro avugira hejuru avuga ngo abarundi twese turahaze, natwe isaha ya nyuma yakunda kuba ndetwa batwishwe na kigoyi. Rero hari abantu kenshi umugisha w'igihugu bawuharura bikatiye ko imbiba z'igihugu bakazikatishiriza. Yumva arahaze akavuga ngo n'abandi barahaze. Imana iteka yuko tubabarana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Umugisha w'igihugu nticyakuvyaye wenyene. Oya. Iri sezerano turihawe twese. Imana ishimwe cyane. Bwana zifiwe. Imana igomba ko duhinduka umuntu wese akababara mugenzi we. Bwana zifiwe. Mureke ndabaha akarorero. Hari igihe Imana ivuga isezerano kuko Imana yo ntibesha, ariko isezerano rigapfa atari yigishe ariko gishwe na twebwe yari yadusezeraniye. Imana dufashe cyane. Twe tugerageza kugendera ku mpanuro indongozi ziduha, tugerageza tugendere ku mpanuro ijambo ry'Imana ritubwira. Hari agakuru mperutse kubwira abo mu isengero dukoreramwo kandi ko tuvuga amajambo ameze nk'aya, aho Imana iha umugisha abantu ariko bose bagafata uriye ko kubera ubukunzi bw'inda burebure. Abantu batatu, abasore batatu bavukana bari bamerewe nabi, bari kurima uruzuba rwabishe basenga Imana bavuga ati Imana dutabara umanura imvura, turashonje, twiteze imbere umuryango wacu, nawo ugira umugisha, ugira ingene ubayeho. Imana irumva gusenga kwabo kuko bari bashonje. Hajya uguya rwabize bariko barima kubugaragwa kw'isi yumye, umwe muri bo ashinga isuka ahantu yumva yishinze ku kintu ngo aje kuraba asanga ngo n'isakoshi yuzuye amahera y'amanyamahanga y'amadolari, ngo ayizure buguruye itirete baravuga bati c'est fini, ubukene buraheze. Aya tuyagabuye turi batatu, projet zirimwo nta bukene habirarangiye. Mugabo rero baravugana bati none tuyagabura gute kandi tuguye isari, titwobanza tukaraba ingene dufungura tukajya kuyagabura duhaza. Baravuga ati yo namaneye. Baravuga ati rero mutoya nagende aje kwibare azana indya, hanyuma tutwamara gufungura duheze twicaye tugira inama turabe ingene tugabura ya mafaranga. Imana iratwibutse idukuye mu bukene tugiye kuba bakire, yumvise ugusenga kwacyo. Ntibagiye gasha, wa muhungu muto ntagiye, bamwe babiri basigara mu nama bati twuvugana ukuri, uyu muhungu ko agiye tukaba dusigaye turi babiri, ahane twoje inama niyashika tukamuniga tukayagabura turi babiri. Uwundi aravuga ati iyo nama ni nziza, reka nikashika tukica cyo tuyagabura turi bangahe? Turi babiri. Agahungu rako karagenda kugura indya imikate barya, nako Satani aragatemberera kuko yaravuye kwa bakuru. Arakabwira atari kunawe uri kijujusha, aya mafaranga utoye bagomba kugabura muri batatu, iyi mikate bagutumye ntiwoyishiramwe isumu, nibayirya bagapfa ukayatwara wenyene. Kaba katega narimbaye kijuje aho yo nama niyo. Karagenda kagura iyo kararya yisigaye karundamwe isumu kazanira abagenzi bako. Hanyuma rero ngo bashike, Imana ishimwe cyane, inama bagize bayishira mu ngiro. Kamwe karumuna kako bahotoye izosi barishe bati turagabura mu kanya duhaza, nako kumbe kasizemwo sumu. Baca baricara barya ya mikate
bavuga n'ingene bayagabura ngo bamare kwijya mikate isumu rikora akazi bose barapfa isakoshi sigara yonyene. Mwumvirize inama mbi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Iyo hageze ibintu by'umugisha dukwiye kubabarana tukamenya yuko n'uwundi akwiye kuronka ko tugasangira nk'uko Imana ikunda abasangira. Imana ishimwe cyane.